ariko ubona ufise ikibazo cejo gusa uzokenera amafaranga angana nawe gukemurira ivyejo. Bishitse ukaronka yarenze birangira uguye mu ngeso mbi, kuko mu mahera waronse hariho amahera udakeneye utazi ico uzokoresha. Ndakuramukije kandi uno munsi hama nizere ko amahoro aho uri hose, nyamba ari ku mugoroba, nyamba ari ku murango cyane, bari mu ijoro, ariko nizere ko amahoro. Uno munsi nanifuje ko tuganira ku kintu abantu benshi bakunda kwibaza, mbega kubera iki jewe ntatunze nka naka, kubera iki jewe ibintu nkora bitariko biratera imbere, kubera iki ntameze nka naka. Byo biragushikira ukavyibaza. Uno munsi nari nipfuje ko ndakubwira ico ndavyumvirako. Je rero ndabona ko abantu batandukanye, kandi namwe muramaze kubibona, hariho ubusumbasumbane hagati y'abantu. Hari abantu bari hejuru atakintu bifuza ngo babure, kubera ko amafaranga yose bakenera bayafise ashobora kubafasha icyo bashaka. Voilà, hama hariho n'abandi bantu bari hasi. Ariko imbere ko dushikira bari hasi, hariho n'abari hagati na hagati. Urumva bashobora kujwanya les deux bouts du mois, bashobora guhwanya ukwezi, baronse ivyo bajya, baronse two bambara, baronse aho barara, barisha y'inzu, canke bakaba bafise n'akazu kabo babamwo, bakafise n'akaduga bagenderamwo. Abo bantu nabo reka tuvuge ngo bari hagati na hagati. Ariko hariho n'abandi bantu bari hasi bakenye. Jewe rero namanibaza, nangize imisi nibaza itandukaniro ry'abo bantu. Ni kubera iki twese tutangana? Mbega dutandukaniye kuki? Reka renda babwire ibintu maze kubona bitandukanya umuntu atunze n'umuntu akenye. Ibintu bibatandukanya ntabwo ari bibiri cyangwa bitatu, ni ikintu kimwe gusa. Ibintu bitandukanya abantu bakenye cyangwa batunze ni ikintu kimwe. Ndashobora kubaho uturorero kandi turaza kubatangaza. Twiyumvira uburyo butandukanye. Abantu batunze iyo babonye ikibazo biyumvira ingene botora inyishu y'icyo kibazo. Mugabo abantu bakenye iyo babonye ikibazo biyumvira ingene borondera umuntu yobafasha gukemura icyo kibazo. Muriko muravyumva ivyo bintu. So uti none bica bigenda gute? Ujya muntu atunze arabonye yuko nakarorero, arabonye ko atamatara hari, aca agenda akiyumvira none ko atamatara hari, aba bantu bose ntibarabibona. Agaca agenda agaca akora akantu kameze nk'akabaraje. Hano bamaze kubikora ngaha mu ntara, murabazi bamaze kubikora. Agaca akora akantu kameze nk'akabaraje, agakoresha urugroupe urumotera akiyaranja gutya, hama agaca afata akinstara amatara, agaca atangura kuzararihisha abantu dufaranga. Uko niko abantu batunga. Babona ikibazo bakagihinduramwo inyishu, iyo nyishu yitoye kubera ko abantu bari bayikeneye, bagaca rero bagira ico bakora. Ariko abantu bakenye baca barondera umuntu babyegekako ngo naka niwe yarakwiye kubigira, ibi byose ni kubera naka atabigize. Ariko umuntu atunze wewe aca atora ikibazo. Ikindi naco kibatandukanye, umuntu atunze yiyumvira imyaka 30 imbere, yiyumvira ingene azoba ameze imyaka 30 imbere. Ariko umuntu akenye yiyumvira ingene uno munsi aza kwirigwa, peut-être agejeje kure akageza ejo, agatejo abana bazogike, ejo abana bazogira iki. Simvuze ngo ni bibi kuvyumvira gutyo, mugabo aho ugeza kwiyumvira niho uzogeza mu gutera imbere. Aho niba ugeze ejo, iterambere ryawe ntirizorengeje. Kuvuga ngo ubutunzi bwose uzoronka buzahora ubutunzi bushobora kukugeza haje ugeza. Niba wiyumvira kugeza ejo, umenye ko kugera ejo uzohagera coco. Icyo coco kiri garanti. Ejo uzohagera, amafaranga azokugeza uzoyagera, ariko uzokwama muri ivyo nyene, kuko ejo naho uzoca wimvira ejo bizogutwara umwanya, uzorinda usaza uri kurakemura ikibazo cejo. Kandi ugaca bibaza ngo urumva ngo ni kubera atamahera ndonka ngo nanje no kwiyumvira ngo ivyejo hazoza.
nagira ndakubwire ngo nuwo guha amahera imiliyoni 100 nubundi ukiri muri yo ritme yo kwiyumvira ejo usanga ayo mahera nubundi ataca kumariye kubera ko ntubona kure so abantu abakire n'abakene batandukanye ngaho. Hama ikindi naco kibatandukanye ni kigira gatatu, kumenya amafaranga ukeneye. Umuntu abona inyuma y'imyaka 30 imbere ahita abona amafaranga akenewe mu myaka 30 imbere. Mugabo umuntu abona ejo abona amafaranga angana n'ayazokenera gushika ejo gusa. Sinzi ko muri ko muravyumva. Niba wumva nihenze wo nkosora, ariko ubona ufise ikibazo cejo gusa uzokenera amafaranga angana nawe gukemurira ivyejo. Bishitse ukaronka yarenze birangira uguye mu ngeso mbi, kuko mu mahera waronse hari amahera udakeneye utazi icyo uzokoresha. Ni haje uzosanga rero abagabo baciye baja mu kaboregwe cyangwa bakaja mu marayi kubera ko baronse amahera arenze ko yo bari bakeneye. Muri gahunda yabo bafise amahera azobashikanejo. Sinzi ko ico rero naco gitahuritse. Ikindi naco abakire bagerageza kurondera inyishu bakoresheje umutwe, ariko abakene bagerageza kurondera inyishu y'ibibazo bakoresheje ingufu z'umubiri. Niyo mpamvu uzosanga abakene nibo bantu bagwa yibaza ko ashobora gukubita umuntu cyangwa akamwica akaronka amafaranga yiwe. Ariko sinzi ko murabibona, icyo ni kinyoma, ni kinyoma pe. Mwese murabizi ko ata muntu yishe umuntu hamarangije ngo atore ibintu vyiwe hama bibemo. Muhora mubibona ngaha mu Burundi hari abantu birirwa baricana bavukana, bakirirwa baricana bavukana azitije kubera ko ndamwishe tuvukana, no kuvuga ngo itongo n'igiwe n'iryo nzoritwara. Inshuti zanje birangira iryo tongo utaritwaye kubera ubutungane burahari, buraza bukagufata cyangwa butahari naho abantu barashobora kwihorera ugasanga nawe ubundi muntu muvukana nawe arakwishe kubera ukwihorahorana. Hariho ibintu bitigeze bitanga umusaruro, ariko abantu n'ubu gisanga baguma bavyiyumvira. Umuntu akibaza ngo umva umukene arimvira ati jewe reka nkoresha igikenya ndashobora kurenganya naka nkamudodobereza, hanyuma bijya bintu yararimo nanje akarinda bijamo. Ama ushake buze wikorera amatohoza yiwanyu, muzashake muze mwikorera amatohoza yiwanyu. Ikintu cyose ushikiriye uciye mu bugome birangira nawe ukibuze biciye mu bugome. Niko bikunda kuba. So ikintu rero nje novuga ati hari ikintu gikwiye kuba. Niba Uburundi bavuga ngo Uburundi burakenye, ni kubera ko dufise abantu benshi biyumvira ivyo no munsi. Reka ndabaha ikimenyamenya. Genda hajya haruguru ikiriri, hamuhagarare urabe ingene igisagara ca Bujumbura kimeze. Ntushobora kubona inzu ndende inzu ndende siza abantu usanga ari za leta, usanga ari z'amashira hamwe, usanga ari z'amasosiyete, kubera ko bajya abantu bose yiyumvira utuntu twiwe, yiyumvira utuntu tuzomutunga. Niyo mpamvu usanga umuntu yafashe ideni rinini agace yubaka akazu gakwiranye nawe, hama hejeje kubaka akazu gakwiranye nawe agaca akabamwo, agaca abaho ariko arariha iryo deni, hama ideni riheze agaca usanga n'ubundi harageze ko asaza, umuntu akasanga aripfiriye, yipfiriye abana basigara barigwaniramo kuko abana ntibigeze barereshwa kwiyumvira kure ejo hazoza. Abana ntibigeze bigishwa kwiyumvira kure, baca baja muri yanzu bakayigabura ivyumba canke bakayigwaniramo ugasanga ariko baricana. Izo ni ingaruka zuko dufise abantu batiyumvira kure. Uti none abantu bari bakwiye kwiyumvira gute? Mfatiye kuri ako karore nari ntanze, abantu bakwiye kwiyumvira imyaka 50 imbere, imyaka 50 imbere, ugapanga imyaka 50 imbere. Nimba ari abana ukabategurira ukungene bazobaho, cyangwa ukabigisha ingene bazokwitegurira ingene bazobaho, ukabigisha nabo kwiyumvira mu myaka 50 imbere. Kuko niba wowe uri umuvyeyi wiyumvira mu myaka 50 imbere, abana nabo bakiyumvira mu myaka 50 imbere, muzotangara mubonye ibintu mugezeko. Ububuzu bugufi ntimuzosubira kububona, kubera ko umuntu ntaharura ivyiwe, ntiyumvira ko vyiwe. Umva twebwe turi muri subsistance,
usanga n'umuntu ari umukozi wa leta cyangwa umukozi w'ikampani ikomeye mind yiwe iracyari muri subsistance, mbega reka ndebe ukuntu ubuzima bwokoroha. Ubuzima bworoshe ntibuzigera bukugeza kure. Ico by the way, ico ni kindi kintu gitandukanya abakene n'abakene. Umukene arondera ingene ubuzima bwokoroha, umutunzi nawe misi yose iyo defi ya mbere iheza arondera iyindi defi, kuko uko urengana amadefi ni kugenda utera imbere. Nagira ndakwibutse ko intambwe yose wateye ni kibazo wakemuye. So ibibazo ubonye umengo byaheze, witegurira gupfa nta kindi. Ubonye ibibazo umengo byaheze, uco witegurira gupfa. So urumva rero kurondera ubuzima bworoshe birahombesheje abantu benshi. Ni nayo mpamvu uzobona abarundi benshi baza muri bya bindi byo kurondera amahera ngo yunguka n'ingoga, ugasanga amahera yiwe yose agiriyemo agasigara mu bibazo, kubera ko mu mutwe niho dukenye. Rero dupange kazohoza ko mu myaka myinshi iri imbere.